akareka naranyumviza Francine aziko tuzinanye Yego. namubwira ati felicitation igihe bishika bya bindi bikaba bakamurenga avuga ko yarengeje gatoyi narafasha akanya sinari mu Burundi ndamutelefona turavugana umwanya munini ya cyane ndamuyagisha ndamubaza kugira ngo numve attitude mukuru yavyakiriye haba au niveau psychologique n'ibindi niho rero yambwiye ati jewe rero burya nizi ibintu byinshi ngiye gusubira gushiramo izindi ngufu namwe ati bandanya ni byiza ntibite ku mwanya hanyuma y'ibyantangaje yarushije kubandanya atwara ubu rero agize record mondial ni ikintu gikomeye cyane jewe icambere nigiye kuri Francine ni kudaheba ni kutava mu bintu jewe rero navuga nti abarundi bose bamwigire ko ikintu cyambere kudaheba wihaye intumbero uyigumeko ikigira kabiri no vuga nuko aheje aduteye iteka cyane ubwo nari hari hanze barambwiye bati Uburundi yo tubwumvise muri sport tumenya kuri atletisme niyo ya mbere ugiye kurondera Uburundi bamenya kuri atletisme amanda baza ati kubera iki mumenya kuri atletisme ati ni kubera amaze kubonekamwe abantu batwara amahiganwa mpuzamakungu bagaca baraba uko nombre de fois babitwaye basanga rero atletisme uravye kuri Veniste niyo ngabo nabande atletisme ifata level nini ya cyane hanyuma ngo bagaca kurikira football rero bisigura iki nubaheje kuduza cyane igihugu cy'u Burundi muri domaine ya atletisme no muri domaine ya olympiade yose rero no kumufelicita yavyo nakunda abarundi twomutera iteka aje ngaha mu kumwakira birashoboka nuko atagenda bitegura yotegwa iteka amafederation yose je dis amafederation yose tukaja hamwe hanyuma akayaga n'aba athlete bandi basanzwe bari mu mafemra bakina kugira ngo bamotive yavuye kure habi agera kure heza hashoboka reka mvuge ati Francine felicitation waduteye iteka.